yavuze ko ari inkuru y'umubabaro ibikomeye turavyemeza ni inkuru y'umubabaro hanyuma abaza ati mbega ko tubona ya gikorwa kitoroshe hari umuntu yoba yarafashwe ntiyahamuka muri severe inyishu yobanza gusigura mbega umuntu ahamuka gute guhamuka umuntu ahamugwa n'ibibi akoze ibibi yumvise ibibi abonye ibibi akorewe hanyuma ijya nkuru tubamwo ni inkuru tubona ibibi twumva bibi hanyuma kandi kubera turi abantu ntivyoreka kudukomeretsa umuntu yobagira beshe avuze ngo hariho umukozi cyangwa umukomiseri wo mu mugwi atarakomeretswa n'ibikorwa dukora mugabo iyo mubaza muti mbega muri severe hariho ubuhinga mubuzi mufise bwo kwigarukirako nuko rero twarakomeretse mvuge nti hari abamaze kurota ajya amagufa abasanga aho baryamye bakabona biza bitukura bigomba bigufata utumenye uti aha nafashwe hariho abakenyezi vyashitse bonsa hanyuma umunsi kanaka amaberebere akagabanuka cyangwa agahagarara abivuze rero uca tumenya uko afashwa ni ukuvuga mu mugwi severe hariho serire canke abafasha kugira ngo umuntu wese agize ibimenyetso vyerekana ko hari ikibazo yagize ku mutima hanyuma agafashwa hanyuma hariho n'ibindi bikorwa umugwi ukora vyo kugira assistance psychotraumatique kugihe hari ibiba ukwezi kurimwe ku kwezi hari ibiba uko igihe cyose tubona ko bikenewe hari igihe twumva yuko turushe bivanye n'ibikorwa turimwo hanyuma tukavuga tuti abatujejwe canke abajeje bakavuga bati burya turarushe hanyuma tugaca tuja kuraba ingene tugerageza kuja gutembera kuja kuraba ahantu hiyaguye hanyuma tuvuga nuko twiyumva aho umuntu wese avuga ati jewe niyumva gutya uwundi niyumva gutya hanyuma tukaca tugira ivyo bita gestion communautaire du traumatisme ni ukuvuga tubayeho gutyo kandi nta muntu n'umwe twakira mu gikorwa ca severe aba ari uwuje gutanga intahe canke uwuje kumvirizwa ngo tureke kubanza kumumenyesha ingene akwiye kwifata canke ibimenyetso kanaka biranga ko umuntu yakozweko hanyuma akaduhamagara canke tukamubarira uko yobigenza barya abantu mwabonye bimba muri bijya binogo imbere ya vyose tubanza kubaha inyigisho hanyuma buri gatondo tukababaza uko baraye hanyuma uwaraye yagize ikibazo tuba twaramubariye ibimenyetso hanyuma agaca yumvirizwa agafashwa nuko bimeze rero kuvuga twarakomeretse turakomereka mugabo tugenda turafashwa dufashanya ku munsi igihe cyose bikenewe hanyuma yabajije ati mbega iyi raporo tubonye imeze ukuntu itanga igicapo ikihe mu makungu reka tuvuge tuti igicapo itanga si icyo turirwa turarondera igicapo itanga ni nk'iki itanze kuri mwebwe muyibonye hari n'umwe yavuze ati ni ukuri igikorwa muriko murakora gifise intererano izofasha gushika kuri kazoza keza mu gihugu nta n'umwe uwo bahari yoshaza akegera hano tukamufasha kumwereka yiri kwiratujana ukuri rero mwese murabizi na Bibiliya irakuvuga n'uwaduhaye ijambo ry'intango yatwakiriye yatubariye
ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 8:32 ingene ukuri n'umuti, ukuri kuravura, ukuri kurakiza, ukuri niko ibintu byose no kunywana vyubakirako, n'amahoro yubakira kuri ivyo. Ubu rero turiko turarondera ukuri ku bintu ku bantu bajanywe mazi mayongo n'abahuye n'ivyago twavuze, hanyuma hagakurikira no kurondera ukuri kuvyo basize ku bintu vyabo. Urumva umugwi uri kurondera ukuri, kandi ukuri niho ibintu vyubakiye bijanye no gusubiza hamwe. Hanyuma ikindi kibazo yoba yabajije, yavuze ngo izogira impact iyi, no kuvuga iyi raporo izogira impact iyi. Erega se izogira uwo baza ati mbega imaze kugira iyi, twebwe tubikoramwo nibaza ko turakarorero. None ntiturabahutu, ntiturabatutsi, ntiturabatwa. Mwibaza ko kugira twicarane turondere ukukuri, tukwandike, tugushikirize, tuguhagararire, umwe wese akuvuge nk'uko uwundi akuvuga, ugira ubu yavuze turaja kumwopoza ngo ivyo wavuze oyaye, murabona twaravyegeranije. Impact rero iri kwiragira iyi raporo canke iki gikorwa kiriko kiranywanisha, kigahera kunywanisha abagikora mu minsi yose, hanyuma kiriko kiranywanisha n'abarundi kubera ko bariko baramenya ukuri, hanyuma iriko irafasha abantu gukira ibikomere vyo ku mutima, kubera hariho abantu ubu bahabwa ijambo akavuga ati uyu ni jewe. Hariho abantu duha mikro ngo bavuge, agaca asubira hari 72 akivuga ko atajambo yari afise, akabanza kuyiraba ukabona araravye mikro akayitegereza, ukazibona ararize, hanyuma tukamurindira agaca avuga ati sinigeze mu buzima bwanje nibaza ko uyu mwanya ngezemo ndiko ndabona ubu nzopfa ndawubonye. Murumva rero impact iyi raporo iriko irashikako. No reka nishyure n'ikibazo cya kabiri, aho Laura yavuze ko ari muri rezo y'amahoro na reconciliation n'ibindi byari byinshi. Yavuze ati by'ukuri mwashyize ku ntumbero, turamushimiye kuko yagushimiye ko tumaze gushika ku ntumbero. Hama acabaza ikibazo ati mwebwe mwaremeje nk'umugwi yuko habayeho nyabwoko, hanyuma n'ayandi mabi bijanye, hanyuma acavuga ati mugabo leta ntacirakora. Nimba mwarakurikiranye Sebarundi igihe yariko aravuga, habaye ikiganiro ku bijanye n'ubumwe bw'abarundi, iki kibazo amaze kucishura inshuro nyinshi. Yavuze ati mbega yemwe uyu muntu avuga ngo leta ntiyakiriye iyo raporo, ntiyakiriye iyo qualification, abikura hehe? Ati inama nshinga amateka na nkenguza amateka bakoranye barayakiriye. Ati mwibaza ko bayakiriye none muvuga ngo leta ntirayakira? Hanyuma avuga ati turiko turaraba akantu kose twosaba uyo mugwi ko bagasigaye canke yoduha, hanyuma ikaduhaye byose tubonye ko ikivi yacise ikivi cegeranye. Ati tuzoca tubikora. Nico gituma rero uwuza aravuga ngo leta ntiyavyemeye yoba tumvirije uko Sebarundi yabivuze. Reka mbe ndagiza hano kumbure ubundi afashe.